Kiriye mu kiganiro Popular Artist bro. Murakoze cyane J Winner. Urameze neza? Turashima banyita Number Seven umukorana wishake abawe nabawe abantu mwese mwiyumve muriko muradukurikirana kuri Facebook turi live. Kabisa. Banza mu partage kwino channel ya Facebook J Winner. Agahinda kumupfakazi. Agahinda kumupfakazi. Nako amarira y'umupfakazi nayo. Okay. Number Seven ndi mufise yitwa Mbabarira. Twagiye. Mu buto bwanje ndemera ko nakosheje umutima uranyibutsa nanje ntimbabarira inshuti n'abagenzi wegera mikro Number Seven mbabarira hajya ubuto n'ubutindi mbabarira nuko yinjiye muri studio twa Number Seven mu bisanzwe muri mvyerekana bikora neza hano mu ntara ya Ngozi. Ariko Number Seven urafite n'indirimbo arimbiye message Ngozi wavuga gute? Message Ngozi nta mikino urishure koko ni impamo twe turashima umiko nikiriko kipe y'akarorero ntudutetereza ayandi makipura habura numenyegwa namba tupandani kugufana biremewe tupandani kugufana biremewe ariko nisuhuriza gwasa Jean Paul na Eri haragakiza na Desire Munezero. Okay. Ubundi Number Seven ni gute yivuga ni muri mviki yatangwe kuririmba ryari bigenze gute? Amazina y'ukuri yiswe n'abavyeyi na yahe? Amazina y'ukuri nishwe n'abavyeyi nitwa Nyanduweria. Ariko nkuko Bifesa ivuga uyu musi nitwa Number Seven. Nawe wameze nk'abandi baririmbye. Nanje wameze nk'abandi baririmbye. Kabisa. Hama watanga kuririmba ryari bigenze gute? Hari ryari bigenze gute utangura indirimbo ya mbere isohora ryari hehe? Indirimbo ya mbere nayisohoye natangwe kuririmbira natangwe mu 2013. Imyaka 14 iraheze uri mu muziki. Oya apana 10 imyaka 8. Imyaka 8. Iraheze uri mu muziki. Number Seven warapambanye. Tuguma tugwana na mpaka. Hama indirimbo ya mbere wayikoze ryari wikorera hehe? Indirimbo ubwa mbere nayikoze ikera haciye iminsi umbwiye nko kubera mfise indirimbo nyinshi irahava bingora kugira ndabikwereke neza. Iya mbere wayikoze ryari? Indirimbo yawe ya mbere yitwa gute? Indirimbo ya mbere yitwa agahinda yitwa barigwa wumve. Twagiye. Amashure nibwo buzima mwigeme. Hama hari indirimbo wakoranye na Gomen na yitwa gute? Yitwa Nkebura. Niwabona ndiko nca mu nzira itariyo nkebura hajya umutwe umwe ntiwigira inama nkebura mama nkebura dawe nkebura. Kabisa. Yes, Number Seven muziki murawinjiyemo no mwaka tugeze 2021 imyaka irenga 8 iraheze uri mu muziki. Duhere inyuma gato 2020 ibikorwa uwo mwaka ushize hanze nibi. Uyu mwaka wa 2020 ibikorwa biheze nshize hanze ibikorwa byinshi. Hariyo ndirimbo yitwa Mbabarira, indirimbo iri mu butumwa. Hariyo n'iyindi yitwa ya hip hop yitwa Ndakujugumiza. Abakunzi bayo ndakujugumiza. Na hip hop urajyako? Na hip hop ndagerageza. Mbere ya byose shimira Imana shimitse rugira byose we wakimpagaritse abampondi ryavuzwe riratashe ndigiti kiturirwa umuco mu mwijima fro genda zamana umuganga w'imitima abawe nabawe. Iyi beat uri kurayumva? Iyi beat ni ya Jay-Z ariko kumwe na Rihanna indirimbo yitwa Talk That Talk. Reka bayiduze uri imbere ko twumva kuri iyo fro nyene ya hip hop. Imbere ya byose shimira Imana shimitse rugira byose we wakimpagaritse abampondi ryavuzwe riratashe digiti kiturirwa umuco mu mwijima fro genda zamana.
Okay, niko byifashe yitwa Number Seven ati from Dazamana hama 7 nakubaje ni umwaka wa 2020 niho bikorwa wishima wobwira abantu badukurikirana ko washitse ku muno mwaka umwaka wa 2020 ibikorwa nishimira nashitseko yego abantu baradushigikiye cyane gose twarakoze birashimwa yego nizihe ndirimbo nyene wakoze zibwira abarundi indirimbo nakoze irimwo niyo ndirimbo ihayagize umugwi wa message ngozi irimwo yego narakoze mbabarira ndakora agahinda k'umupfakazi ndakora niyi hariho n'iyindi shasha naririmbye yitwa nta mihari nta mihari nije ndi umutware duza volume twige twimare gumana murare hakora lare tujikare abasi bige bimare yes. Hey, kabisa. So Number 7 hama rero no muziki urawinjiyemwo imyaka ni myinshi. Uretse ivyo bikorwa umaze gushira hanze ntambamye kunda guhana zo nizihe? Ntambamye duhura nazo ni support uburyo buza kwaka kazi kacu dukora. Tutavyirengagije ni kimenyamenye gituma muguma mubona induru ziguma ari induru. Nuko umurimo dukora iterambere riguma rigenda bukebuke. Ego niyo ntambamye cyane gose. Okay, intambamye ni support mubura ababatera intege. Tubura abadutera intege. Okay, hama wifuza kugushigikira Number 7 agushigikira gute iyo support ushaka ni support imeze gute? Wifuza kunshigikira support shaka ni support yo gushobora kumpa akazi bigirageje no kuraba nk'ibikorwa ngenda ndakora nk'indirimbo ngenda ndaririmba ugashobora kubona yuko ntanga ubutumwa bw'umwimerere. Ego Jesse ndirimbira babandi nka kumwe bagenda baragira uhereye ku ndirimbo za mbere niyo ugenda urumviza amatitre ni indirimbo ziri mu butumwa kandi buhumuriza beshi kandi bufasha beshi narakoze indirimbo bitakora ku mirimo ariko nisuhuriza yemwe yego ku mirimo yarakunzwe cyane ego ibikorwa twarabikoze byinshi ahubwo bagirageze kudushigikira bashiremo umutahe abaririmbyi dukomeze gutera imbere bahagaciro akazi dukora. Nagiye mbona kuri YouTube yawe wanditse Number 7 Bikore atama video menshi ariko intambamye niyihe niko atama video menshi urakora Number 7 ego ugize neza cyane gituma nta video menshi ndashobora gukora uburyo video isaba umutahe munini cyane. Uvuze uburyo uvuze iki? Mbamvuze mu buryo bw'amafaranga mbamvuze mu buryo bw'amafaranga video isaba umutahe munini burya nk'aba basore tubona bashobora kuba bariko barakora nk'aya video nk'ukuyi baritanga kabisa abantu ubushobozi bwishi bashiramo kubera video uno munsi abantu bakeneye zazindi zo gufina. Ego wowe guha uburyo rero ukora video nziza uburyo wifuza bungana gute Number 7 ubwo tumushika bivuga ati kabisa no bikora bien uburyo nifuza bwo tuma ndabikora bien amafaranga je ntagiye kubesha amafaranga ashobora gukora ikintu kizima nawe ucuyabona. Ego niwe kubera ugiye nko kuraba nibiteramo bimwe usanga turiko turamera nk'abantu bacinyizwa. Ego twarakoze mucinyizwa gute Number 7 ducinyizwa mu bwo buryo bwo kudashigikirwa ko abantu badashobora kutwiyegereza ngo badushire hafi. Abategura ibiteramo ntibakunda kubatumako ntibakunda kudutumako usanga mutamwe abemeje ariko tuba twabemeje mbe kugira bemeza abantu uyaza bemeza gute ibikorwa vyiza kubera ndazi mu mwanya turaza guha umurongo baza kumva yuko abo dukorera bashima ivyo dukora ni kugira rero hariho nabandi ucisanga kwa ya support ndiko ndakubwira bagenda baracinyiza ibikorwa rimwe kubera umuntu niyaguhanura ati ibi bintu uri kurakora si vyiza uzogerageza kongeza iyindi ntambwe muga utabona ahantu uri faible ntizomenya ahantu bipfira. Nibyo mbashaka kuvuga. Okay, hama Number 7 ikindi kibazo no kubaza uri muri ivyo mu ntara ya Ngozi Ingozi hareza abaririmbyi benshi novuga yuko uri kuraraba uno musi ba Cancu barabanyengozi naho batagihari ni benshi tuzi bakoze amateka bamasendera umunsi bariko babikora neza bari Bujumbura. Ingozi hari umuziki kuva kera ariko uno musi uri kuraraba umuziki w'Ingozi warasubiye inyuma ntaho bideha bipfira he? Uko nukuri umuziki w'Ingozi warasubiye inyuma rimwe na rimwe nkuko hari abaririmbyi bamwe bagenda barisamaza bagenda barasamara ukuntu kugenda gutandukanya ariko bambabarire
apro yo kuba twebwe aho dukorera n'ibyo dukora bitari ku rwego nk'ubwo abandi bariko natwe ubwacu hariho abantu banegirija kandi bafise impano ingozi harabaririmbyi benshi mugabo niburabura uza gusanga mu iki gihe bagenda menga barinyegeza ntibagenda baraboneka cyangwe no kugira ntibanagerageza kwanza ntibariko baragerageza ego kandi namwe muragenda murabibona ego kubera kino n'ingozi umuziki waho ubona bipfira nturambwira neza byapfira niko abaririmbyi kumbure mudakora ibishimisha abantu n'amaradiyo atabavuza n'amastudio adafise iyo quality iri ku rwego hejuru bipfira oya sinzi kweri ahantu biriko birapfira ahantu biriko birapfira nkuko ndiko ndabivuga abaririmbyi bariko baritanga bamwe bamusanga menga ibintu byo kwinyegeza bariko baraboneka kubera ingozi niho umuziki uri hariho abantu ubwanje naje mvuga ati respect babaririmbyi b'ingozi muga kugeza kuno mwanya usanga batariko baraboneka niho biriko birapfira rero okay byiza yitwa Number 7 kumbura ibibazo byanje no bigabanya reka tuduza akadirimbo kamwe mutwe yakoze twumvishe abarundi abari kwadukiye muri rusangi hama ino ndirimbo nza kwikoresha ndabakira mwege mu mugire byinshi mu bivuga ko ariko kuri message salama Iyumvire and Evariste nzoyisaba ndamukiza Number 7 ndamuramukije yego yubahwe yes ndi ndashimiye Vedaste ndiko ndabakurikirana 5 turanezerwa nisamirizi buntu sana reka nipfuza ijoro ryiza okay urekaje mu byo gutasha sivyo turi mukora umuti Iyumvire and Abubakar Abdul Karim imugogo ndakwemera mu kazi kawe urashoboye mugenzi duhe amakuru ya satellite si sadbihaje sadbameze neza hariho ko bagomba korana n'umunyakenya tutaramenya izina gushika no munsi muhitege sana kandi beautiful yiwe kuri YouTube gande muyirabe nabonye igombi kwizihumbi amajana 650 mu kwezi yes bita Iyumvire umeze neza ndi Jedeo kumwumba iburenza ariko ubundi bujumbura ndakwemera sana Bface ndamukunda Bface nizera ko wamwumvise kabisa umuti yarawukoze hama aravuga ati kora umuti Iyumvire ndi Abubakar Karimi nayisomye nduwayo mu kagari ndaguhaye mwiriwe uradukoreye umuti ndaryohewe merci message nishireka tudinde Number 7 hama nakira n'abantu muvuge kuri Number 7 muvugishe muvuge no kandi makuru mwumvise ni popular artist kuri Facebook ya Iyumvire turi live Instagram with the throwing n'ahandi hagiye hatandukanye listen to this Karimbo kitwa turi ingenzi Number 7 binyereke energies kugasana korineza wigende twese turi ingenzi kwisisi wacu kora neza wigendere se turi ingenzi kwisisi wacu kora neza wigendere isi ni kiraro twese ducako tugenda urana benshi barabyisi bitera agahinda byo birazwi isi irahenda niyo mpamvu akarimbo kitwa tuingenzi ka Number 7 mwakure 6 busa 9 hama mumuvugishe Number 7 nitwa Iyumvire amutsinda muri za radio televiziyo Ikiganiro program yes kola uyagiye izekaza kugaruka dikorode ikagoma ku ruhoroto goto merci sali Iyumvire sali bien yes the name okay yitwa Fenias Gisurubuye Kabuyenge akavuga like the song of Bface I want to know the history of okay thank you ni benshi batandikira loko yes kola witwa Bosika mu bitambi bosiga bosi urameze neza Bakari na Tereza na Number 7 ndumva meza kwe Number 7 bikore muvugishe arekera kumva Number 7 Allo Yawera mbisira mafana message ngo twe kiri kumwe kwe abawe n'abawe natwe turagufana message no mugukomeye cyane
Kwa Mungu kweli tuzobikora nanje twanire kurukondo kweli. None bosi. Yego. Umufanye kwa mwese mufana message ngozi canke umufana no kubera no muziki wiwe. No muziki ako karirimbo kweli karimo karanaryoshe kweli. Aka kitwa gute? Uringenzi. Neza cyane. Dushaka abafana nka mubamuzi ibintu bikorwa by'abaririmbyi apana kugendera kuri santima ngo badufana message ngo twese. Okay, undi yakura tumwakira 61 ijana na rimwe amajana 963. Halo kola. Halo. Oui, umeze neza? Ego ninde tuganira nshuti? Ibrahim Kamil. Inde? Reyano. Oh, Reve umeze neza ga Reve? Ibereshi kweli. Urashimira Imana? Yego kabisa. Okay, vyiza sana. Hama vugisha number 7 olala. Yamaze kugenda nizere ko aza kugaruka gatanu kuri kagenzi kako. Aha, nuko byifashe turacari muri studio za radio television. Abakunda kino kigane abantu bigahengeri. Nizere ko muri twa Clovis Gomen. Allo. Allo. Oui. Umeze neza? Vugisha number 7 muri mvyi wanyu. Allo number 7. Allo. Jendi Nduwaye n'umucankuzo. Nduwaye mucankuzo. Kikamba mwishinga. Ya wow, abawe nabawe. Ndabikundira rwose. Turagufana. Ego. Seyuna nakomere rwose. Imana iguhumugisha abantu bo mucankuzo ndabakunda Gisagara, Cendajuru n'ahandi henshi hose ndabemera. Ino mwishinge. Mwishinge. Ego. Okay, urakoze cyane. Yabana mukomere rero. Okay. Number 7 isamirizi ni number 7 isamirizi ni igikoresho gishika kure cyo kumenyesha makuru. Neza cyane. Uyumva gute wumvise umuntu mucankuza kuzi? Umuntu w'umucankuzo kuba anzi birashimishije cyane kabisa ahubwo yubaho cyane. Okay. Ego. Yes, ni vyiza cyane hama reka twakire nabandi bakuvugishe. Turacafise iminota 5 nawe number 7 gushika saa 4:10. Allo, kola. Halo? Halo? Oui. Yonari muyinga, mugazo. Lione yambu. Asa nakomeye nukuri. Uraneze neza gariyo neri we. Asa meze neza. Okay, vyiza cyane hama vugisha number 7. Number 7. Allo. Ite. Ewana tumeze neza turashima abawe nabawe. Asa ndumva akoze umuti kabisa. Ewana neza cyane ubyumva gute? Asa ndumva ari sawa kuri. Duhamashi radio televiziyo buntu iri kiritanga kugira abaririmbyi tumenyekane ku rwego rushimishije. Anagenda yikunda cyane kubiri. Yego kabisa. Jeyuna tumubwira ati respect kabisa ewana umutima w'urukundo kuri izi support kugira aguma baha abakunzi banyu. Asa ndamwemera asa nawe arabizi kweli. Urakoze cyane nshuti yanje. Asa ngiyo ndirimbo. Ari ni gukura. Kora. Biva mu gukora. Yego. Bandanya saranjoye cyane. Okay. Wow, neza cyane kabisa. Ashwana bigirizo giza rero. Namwe mwubahwe kabisa muramutse n'abantu muri kumwe gose mvuga ati number 7 arabataje. Jay winner. Yes. Asa nakunda cyane ni buvumbi kabisa ndagufana urazi turabe. Yo nzoza mbibuvumbi vuzane muri commune. Ni muri commune Gajo muri zone ya Gatuvu. Basha nukuri abantu b'imuyinga vraiment nabantu banje ndabakunda nanje ga Muhammad. Abe ndagukunda. Sawa merci. Urampigira amakuru ya Dogoyeyi. Okay nzo yarondera nta kibazo. Ntanda mutamunda mukizana Nobel ni buvumbi. Okay. Number 7. Oui. Mu minota 3. Yego. Abantu badukurikirana. Kiriye mu kiganiro pop